Mubisanzwe ingingo ya leta iyo ariyo yose ni nk'ijambo riba rishikirijwe, ijambo ritegerezwa kuba iry'uguhumuriza. Ku vyerekeye agateka ka zina muntu, ONU irafise uruhara rwo kubahiriza mw'isi, co kimwe na leta mu gihugu. Iyo rero katubahirijwe hari abategekanywa amasentare mu gihugu n'ayo hanze baravye ivyabaye. Uvuye muri sentare mpuzamakungu rero ubushikirije ijambo kimwe uvuze uti agateka ka zina muntu karubahirijwe kandi nzokubahiriza canke naho nzokarenga ntibibaraba. Mwebwe mujejwe kumenyesha amakuru nimwe mwobaza ijambo bagomvye gushikiriza, kuko nta rindi rishoboka atari rimwe muri izo zibiri. Kuvuga ko uzokubahiriza kubahirijwe canke utazokubahiriza amakungu atabiraba. Ari nk'ibihugu vyo ngaha muri Afrika icikuye muri CPI nico gihomba gusumba bo, kuko ni ijisho ry'ibigenda neza n'ibitagenda neza. Iyo rero wanse ko iryo jisho riraba ibigenda neza n'ibitagenda neza, cane cane bana kwicura, uca wumva yuko ucura uboneka nabi. Kuboneka nabi naho ni wewe bigora. Abandi bose bama barondera isura nziza, haba ku muntu canke ku gihugu. Umuntu wese arondera isura nziza. Iyo ugomvye guhisha isura no kuvuga ko ugomba kwerekana ko udasa n'abandi. Irabikurikirana, ushima ibikurikirana niyo vyayangaye n'uburenganzira bw'ubwigenge irabukwaka. Nations Unies rero ni ikintu gikomeye cyane ku vyerekeye agateka ka zina muntu. Igize ngo leta yabivuyemwo igaca ibiheba, no kuvuga ko nayo nyene iba yatanze imihoho ku mabanga ijejwe.